Nshuti bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Umuryango w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza waratunganije indwi yahariwe amasengesho yo gukengurukira Imana ku vyiza yakoreye igihugu cacu c'u Burundi muri uyu mwaka w'2018 twaraye dusozereye no kuyiragiza kugira ngo ishishikare kuzigama igihugu cacu c'u Burundi n'abarundi muri uyu mwaka mushasha dutanguye w'2019. Amasengesho yabereye ku musozi wabuye ku kibuga c'ishengero rya Anglican muri komine ya Mwumba intara ya Ngozi. Ayo masengesho rero akaba yari yitabwe n'isinzi ry'abantu, uri abene gihugu, uri indongozi zitandukanye, uri abaririmbira bo mu mashengero atandukanye, uri abavuga butumwa batandukanye baba abarundi canke abanyamahanga n'abandi. Nkuko rero twabibemereye mu kiganiro giherutse, mu kiganiro c'uno musi tuja kubashikiriza igice ca kabiri c'ayo masengesho kigizwe n'inyigisho zahawe indongozi hamwe rero n'inyigisho zahawe ugwaruka muri ico kiringo c'ayo masengesho. Ndabahaye ikaze. Mu gitondo cyo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 27 Kigarama hakaba hari ku munsi ugira kabiri w'ayo masengesho ugwaruka rwo mu ntara ya Ngozi rwararonkejwe inyigisho. Muri izo nyigisho zaremeshejwe n'umukozi w'Imana Johnson Sabimana, zikaba zashimikiye kubijanye no kwitegurira kazoza keza kugwaruka. Akaba rero yamenyesheje ko ugwaruka kenshi rukangwa n'ibisayangana rugaca rurota kubironka canke kuba nk'ababironse, benshi bagaca babirondera baciye mu nzira mbi. Yahamagariye ugwaruka kwirinda ivyo vyose vyobasamaza ngo baheba amashure, kuko ngo amashure ariyo azobateza imbere. Ati inzira yo gutera imbere ni ugusenga Imana. Irashoboye kukugira rurangiranwa, irashoboye kugukuza, irashoboye kukumenyekanisha, utivye, udasambanye, utabeshe, irashoboye kukuduza ikagushira hejuru. Niwizigira Imana irashoboye kugukoresha ivy'ubuhizi. Umukozi w'Imana Johnson Sabimana yishimikije ubuzima yaciyemwo, akaba kandi yasavye ugwaruka kwishimikiza indoto zabo mu kubaha Imana. Yatanze akarorero k'umwami Dawidi ukuntu yabaye ukomeye cyane kubera kubaha Imana avuye kuragira intama. Yabasavye kubaha Imana kugira ngo bazoshobore gushika ku ndoto zabo. Yabasavye kwirinda kuja mu buhumbu, mu busambanyi, bakaba muri bike bagororotse, bakirinda icyaha n'ico cose coza kibononera ubuzima. Yabasavye kandi kwirinda ubunebwe, bagafasha abavyeyi, na cyane ko kuzoba umuvyeyi mwiza umuntu abitangura kiri muto. Ku ndongozi zitandukanye zatanzwe kuri uyo munsi ugira kabiri w'ayo masengesho, umukozi w'Imana Ferdinand Bankuwiha afatiye ku ijambo ry'Imana riri mu ngoma ya kabiri igice c'indwi kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 16, akaba yavuze ko umwami Salomo yubatse ingoro y'Imana, Imana nayo irashima, ica rero igiranira isezerano nawe yuko uzokwicara muri iyo ngoro yayo agasenga, izomwumvira, imugirire neza, imushikane kuvyo azoba yipfuza vyose.
uwo muvugabutumwa akaba rero yavuze ko ako karorero k'umwami Salomo kibonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi, akavuga ko mu bihugu vyose amaze gutemberamwo atanamwe yigeze abona umukuru w'igihugu aja ku musozi agasenga agatazira Imana kiretse umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Nta gihugu nabonye natembereye mu bindi bihugu vyinshi, ariko sinigeze mbona aho umukuru w'igihugu ashobora gusimba atazira Imana. Ni nayo mpamvu kuba mu gihugu cy'u Burundi n'umugisha udasanzwe. Nabajije Imana imbere yuko twinjira mu mwaka wa 2018, ndayibaza ngo igihugu cy'u Burundi niki? Imana irambwira ngo igihugu cy'u Burundi ndagishakamo Edeni. Abahinga nabize vya Bibiliya cyangwa abize za filozofiya, abize za sociology n'ibindi, bashakisha kumenya aho Edeni irituye mu isi. Ariko Edeni uyu munsi nagomba ndakubwire nitaba mu gihugu cy'u Burundi igomba kuba mu mitima y'abarundi. Intego y'Imana, icyifuzo nyamukuru c'Imana nuko igihugu cy'u Burundi arico kiba icyambere ku isi, gishobora guhagarara imbere y'abandi mahanga kivuga ibyiza n'ibitangaza uhora hakora, kigakoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza mu bihe bigiye gukuza. Niyo mpamvu mwabonye abantu benshi, abahanuzi benshi bakomakomeye bavuye mu isi mu mihinga itandukanye baje bagana igihugu bagihanurira. Ariko nagomba nongere kubagabisha, mu gihugu cy'u Burundi nimukaze mwemera ubuhanuzi bw'abanyamahanga, ariko turafise abahanuzi Imana yateretse ngaha uhereye ku mukuru w'igihugu ushaka kuri wewe. Abantu ntibazi uko Imana ivuga, ntibazi n'uko Imana ikora. Ariko muri iki gitondo nta kindi cyazinduye umutima w'Imana unsunika kuza ngaho imbere yawe, nukugira ngo ndakubwire uko Imana iri bukore mu migambi yawe, mu muryango wawe, no mu gihugu eka no ku isi yose. Ni muri iri jambo rero ry'ingoma ya kabiri, aho uwarongora igihugu cya Isirayeli Salomo yubatse ingoro y'Imana. Amaze kuyubaka, Imana igirirana isezerano nawe, iramubwira ngo uzohagarara muri iyi ngoro agasenga, uzohagarara muri iyi ngoro antakambira, nanjye nzomwumva iyo ndi mu ijuru mpeze ndamwishure. Barundi kazi, nimwahagarara kuri uyu musozi w'igihugu cy'u Burundi mugasenga, mwitandukanije n'icyaha n'igisa naco n'igitutu cyaco, Imana izabumvira mu ijuru, izobarutisha yandi mahanga. Nubwo mugaragara muri bato, muzogaragara muri bakuru imbere y'abantu bose. Ati kuba mu Burundi rero ni nko kwibera mu isezerano ry'Imana. Ati uko Imana yarinze Yesu mu biganza vya Herodi, nikigiye kurinda Burundi kubera ugusenga kw'indongozi zabwo. Umukozi w'Imana Ferdinand Bankuyiha akaba kandi yavuze ko ibintu bigiye kuja ku mugaragaro, Uburundi bugarukane umwizero ku isi yose, nayo abatutse igihugu cacu c'u Burundi, abavuze Burundi uko butari, ngo bagiye kuza gusaba imbabazi ku bw'ayo masengesho no ku bw'uko guca bugufi imbere y'Imana. Abahanuzi dufise barakwiye. Mugenda mwumviriza abahanuzi bari za Canada ngo Burundi nta mahoro, ngo bimeze uku, ngo hari uko. Ninde yaguhenze? Imana ntigomba kunyura ku muhanuzi w'umunyamahanga. Igihe cyose Imana igomba gutabara, yamica mu bwoko bwayo. Imana yamagara Ezekiyeli mu Bayuda ngo bavugishwe ku magufa yumye, yahamagaye abanyarwanda n'abanyamahanga, yahamagaye abarundi ngo bavugishwe ku Burundi. Hagiye kugera igihe ijambo ry'Imana rifata ingingo mu gihugu, hagiye kuba abantu basenga Imana. Isirayeli inyuma y'umwaka n'amezi make igiye gutangura kuba mu gihugu cy'u Burundi. Akaba yasavye indongozi zose kubaha Imana. Ati hari imfunguruzo 8 zituma umuntu yiyegereza Imana, muri izo nazo hakaba harimwo guca bugufi, gusenga, kurondera Imana, kubaha Imana, kuva mu vyaha, kurindira Imana, ukwerekwa, kugira umutima urimwo imigambi y'ubwenge, kugira isano nk'irya Yerusalemu n'ibindi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza nawe mu nyigisho ziwe zo kuri uyo munsi akaba yashimikiye ku bijanye n'inyungu yo kugira imigabo ihimbaye Imana, umutahe udahomba imbere yayo. Afatiye ku ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli igice ca mbere kuva ku murongo w'8 gushika ku 9,
hamwe no kuva ku murongo wa 17 gushika ku wa 21, hamwe rero no muri ico gitabo ca Danieli nyene igice ca 2 kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 23, akaba rero yahamagariye indongozi zose kugira imigabo myiza imbere y'Imana. Muri ayo majambo y'Imana rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yavuze ko imigabo myiza ifise ingaruka nziza imbere y'Imana, aca asaba abarundi bose kugira ubwenge n'imigabo yo kurondera ubwiza bw'Imana. Imigabo myiza ihimba Imana ituma iguha ingabire y'ubwenge ubukerebutsi. Rega mu migani havuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, igihugu. Abukerebutsi nibwo bubikomeza abantu bakerebutse. Nta kintu na kimwe kizokoroka mu kirere atamugiye c'Imana ya kera. Izo ngabire zidakene, izo ngabire zidakenewe. Mugazi izo ngabire zironka kubwo wagize imigabo myiza umutima wawe bikaba umutahe w'Imana. Gwe no munsi rero uzorarimbara ku munzani, mbega no migabo mu mutima wanje ni migabo iteza imbere ubwami bw'Imana, ni migabo ituma Imana yifata nk'umutahe wayo. Gwera kano kanya ube mushasha mu migabo yawe. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba kandi yavuze ko imigabo mibi ituma umuntu atakaza igikundiro imbere y'Imana. Utahura n'ingabire idasanzwe, ubushishozi. Uraza no munsi ukora umuntu yize kumwe bivuga yavuze ab'Imana agiriye neza, bakaronka bakiga amashuri menshi, bakora impapuro nyinshi, bakaronka impapuro z'umutsindo myinshi mu bisata bitandukanye, no mu bikorwa vy'Imana maronka impapuro z'imitsindo. Ariko kananirwa gutandukanya ikibi n'iciza. Hamwe umuntu agira ngaho uzore ko umuntu afite imyaka 60 70 ashaze imbere yawe ati narahenzwe, Shetani yarampenze. Murabyumva? Nta kintu gisuzuguza nk'ico rero. Waruzi uko ubumenyi wujuje mugaca kanya ngo narahenzwe. Kubera iki? Kutagira ingabire byazananye heho imigabo mibi. Bajya abantu bavuga baratwarahenzwe, abayeme umutima wiwe akinjira imigabo mibi. Imaze kwinjira zangabanwa z'ubwenge, zangabanwa z'igikundiro. Uramaze ko umuntu yahenzwe ate nahenzwe, haciye hose baramuhunga. Ngo waraje icyo baje no kuca kwiga n'umugore n'abana. Wenyine ari kumbira mu kibana akavamo akiruka kubwo imigabo mibi, akikumira akagenda ati ukoma amashati garuka wapi, kuko imigabo mibi irashara umutima harakira. Imigabo mibi nituma unashika ahantu kici rubanza hati baramenze. Ariko imigabo myiza ihimba Imana ituma iguha ingabire y'ubwenge n'ubushishozi gutahura. Ujya amajambo aravugwa kuyatahura n'ikindi kintu. Hamwese muri ngaha turavuga amajambo nimuyatahura kumwe. Muga barimo muhemu w'Imana n'imigabo myiza bariko barayumva gusuma abandi bose. Mumenye ko bifise uruhara kuri kazoza kabana banyu, bifise mu ruhara. Nimuza mwicara ngaho gusa ngo birakwiriye ngo narakwije ngo ndi general, ndi colonel, ndi ministre, ndi mushinga mateka, ndi musenyeri, ndi revera, ndi patiri, ndi she suko. Mufise uruhara imbere y'Imana muri kazoza kabuzukura buzukuza banyu. Kumva neza ko abanyabwenge bahagara mu gishingo curungano rw'abana bw'abuzukuruza. Jewe niko ndasenga, singisengera abo turi kumwe, ndabasengera gatonya, mugansengera cyane abuzukuru n'abuzukuruza.
nk'abapanga imbere y'Imana ati nshaka ko bazogenda uko bazameze uko nuko muri kazoze bitudashoboye abana bacu ko barategura ubwo masengesho no kubinjizamo byo tutakoze twebwe niho bariko barabikora gira imigabo myiza. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yaciye hamagarira indongozi n'abarundi bose kugira imigabo myiza, igikundiro n'ubukerebutsi kuko ngo arivyo biteza imbere imigambi y'Imana. Akaba yamenyesheje kandi ko ukwezi kwa12 ari ukwezi k'umunezero n'ishimwe, ukwezi ko guhabwa ingero no gusesekarizwa amasezerano y'Imana. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yamenyesheje ko ayo masengesho ari amasengesho adasanzwe, adasa n'ayandi masengesho amaze kuba, amasengesho atanguranye n'amateka mashasha mu gihugu cacu c'u Burundi. Aya masengesho twajemwo aratandukanye n'ayandi yose. N'amasengesho Imana igiye gushoreza ububasha budasanzwe. Twarabishuriwe, twarabivuze, twarabishuriwe. N'amasengesho adasanzwe imbere y'Imana. Imana yampishuriye kuno kwezi turimwo tugiye gusozera ko ari ukwezi ko kurenganurwa n'Imana. Hari ivyo urimwo ubwo Satani n'abadayimoni bakurenganije, ariko Imana ishaka kurenganura. Nahanye ni rubanza ruri. Imana yampishuriye kuno kwezi kandi ko ari ukwezi ko gushumbushwa. Iyo urubanza rucitse barakurira urubanza bakakurenganura urashumbushwa. Imana igiye gushumbusha havyo watakaje, havyo Satani yakunyaze, Imana igiye gushumbusha. Imana mishuri kandi kuno kwezi turimwo ko ari ukwezi gusesekarizwa amasezerano. Amasezerano twari yaronse ako inyuma yo kurenganurwa no gushumbushwa handi masezerano gaseseke kugawe. Imana kandi yamishuriye kuno kwezi turimwo tugiye gusozera ko ari ukwezi ko guhabwa ingero. Byaraje kenshi ukwezi kw'ingero. Ingero ni zibiri, harakademo kavuga ngo ntabuzo buri ingero ibikorwa yakoze no kuzanga hari mu gikorwa ingero. Uko umutima wawe uhindukira Imana hari ingero. Nturabe abatanguye kera bagorokera Imana. Imana iraba imyaka myinshi no kwisegonda imwe gusa uhindukira Imana uraronka ingero. Bisha binyibutsa abandi bagiye kurima. Imana yahaye akazi bamwe gatonda saa 12 mwitondo, abandi saa 1, saa 3, saa 4, saa 5, abandi bata saa 11 bagira bagodoke. Imana ishibahimba bose kumwe. Abambere barababara ntubabare. Hari Imana igira ihembe ingero nziza kandi isuba batanguye kare. Yego Imana kandi yamishuye kuno kwezi ko ari ukwezi kumunezero w'Imana nishimwe bigwira incuro ndwi gusumba ibyo waciye mu mikasi. Yego hari tubirimwo. Umunsi mwiza kuko no munsi twaniyemeje kuzokoma tugira n'amasengesho yo kwisonzesha gusengera igihugu tuba tukisengera. No munsi udasanzwe. Uyu munsi rero tariki 27 kwezi kwa 12 ndanezerewe cyane. Intango uko nayumvise niko najewe numvise Imana imbwira ko n'amasengesho ajya turimo. Turi kumwe rijya jambo ngo hari byo nakoze mwarabibonye. Ngo ari ikintu gishasha
yagikoreke ntumbaze ico arico ashaka kuri wewe ku gihugu ku muryango ntumbaze ngo ari ikintu gishasha yagikoreke wowe warabaye mu budadara imyaka myinshi cyane ariko kano kanya ari ikintu gishasha yagikoreke hari Imana kirakora amasengesho neza na neza Imana yamishuriye tutaranazo ngaha yuko amasengesho tudashobora kuyafata cyo kimwe n'ayandi nico tubagabisha yuko ari amasengesho adasanzwe saya yandi sakamenyera kuko n'amasengesho Imana ikugira ikuremwe ibintu bikomeye cyane imisi irasa n'ingana amasengesho arasa n'angana Imana neza na neza yamishiwe neza yuko ari abantu bahagurutse kugwanya kino gikorwa c'Imana Imana iramishura ati rero atereka bahaguruke ati najewe ndungitse abamarayika banje 12 atazopima amazi n'ubufu eko abamarayika y'Imana 12 ati ndungitse abamarayika banje 12 kubwiya gikorwa yaba ariko barakigwanya ba hafi n'abakure muzobibona twebwe rero tuva nk'inderetsi n'ijambo ry'Imana murabizi Yeremiya inderetsi n'ugutanya imburi kuburira imburi no kuvuga yuko ibyo turimwo ubijemwe ubizi nifate akamenyero twe turaburiye kugira ngo wumve neza yuko ano masengesho atandukanye n'ayandi twara dukora kuko ari ikintu gishasha Imana igira ikore aya masengesho arakomeye cyane kuko ni umwaka udasanzwe ndababwira ni wo mwaka no mu ibyizwa shingiro rya mbere y'u Burundi Imana isobe kibanda ca mbere ntubifatire minene aya masengesho ni intango ya mbere kandi Imana yamishure yuko yari dukoreye ibyiza bidasanzwe igihe rya bwizo shingiro twagemeza twiteye ku gikumu numva ijwi rimbira neza ati nahora ndabakoreye ibyiza ngiye gukora rero ibikorwa bikomeye inshuro ndi gusubwa narabikora kuko munyemeye yuko ngendera imbere yanyu yego rero uyu mwaka aya masengesho si yandi twara dukora aya ni mateka mashasha turimwo n'amasengesho atanguranye n'amateka mashasha kubw'igihugu ningo twapfunditse twebwe ubwacu. Mu gusozera izo nyigisho zo kuri uyo munsi ku Ndongozi, umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukozi w'Imana nyenicubahiro Denise Nkurunziza yarafashe umwanya wo gusengera indongozi zari zitavye izo nyigisho, eka mbere n'indongozi zose. Yabasabiye kugororokera Imana, guca bugufi, kwishira mu biganza vy'Imana, kwihana, na cyane ko kwihana bizana imigisha ku bantu, eka mbere no ku gihugu cyose. Mu nyigisho ku ndongozi zatanzwe imbere y'umutaga wo ku munsi ugira gatatu w'ayo masengesho, hakaba hari kuwa gatanu igenekezo rya 28 Kigarama, umuvugabutumwa yari yaje ava mu gihugu ca Israel James Anderson. Mu nyigisho yatanze akaba yamesheje ko Imana ariyo yonyene ifata umuntu muto ikamuduza ikamushikana hejuru cane ku bugombe bwayo. Yasavye indongozi kureka Imana ikazirongora mu vyo zikora vyose, zikaraba ko birimwo Imana, ataruko naho zigasaba Imana ikazihindura ukundi gusha. Akaba yahamagariye abarundi bose na cyane indongozi
kwakira umugambi Imana ifitiye abantu bayo, kumenya ico barico, gutyo rero ngo baheze bamenye ico bahamagariwe gukora. Ati saba mpwemu yera aba ari we akubera umucamanza, urongogwe n'Imana unakore ibiyinezereza. Yarashimiye Imana yazigamye Uburundi n'abarundi, amenyesha ko amavuta y'Imana ariyo agiye gushira hejuru Burundi, aho mbere akaba yaciye asaba ko yoca ahabwa ubwene gihugu bw'Uburundi. Izindi nyigisho ku ndongozi zikaba zatanzwe n'umuvugabutumwa aturuka mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyigisho zari zishimikiye ku kiguzi c'uburongozi. Akaba yishimikije amajambo y'Imana yanditse muri Bibiliya mu bitabo bitandukanye, aho yasiguye igikorwa c'umurongozi mwiza. Ati igihe cyose Imana igombye kugira icikoze ku isi, ihamagara indongozi, iyo nayo igahagurutswa igahindura ibintu. Akaba rero yavuze ko uburongozi bwiza bubwirizwa kuba buri mu Imana, umurongozi rero akagira nawe umurongoye kandi akanamuyoboka. Ati ntushobora kuba umurongozi mwiza udahaye Imana ikibanza ca mbere. Umurongozi rero aganira n'Imana ngo araheza akamenya ico akora. Akaba nawe nyene yamenyesheje ko Imana igiye gukora ikintu gikomeye ku gihugu cacu c'u Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba n'umukozi w'Imana nyene icubahiro Denise Nkurunziza nawe mu kuhira izo nyigisho zatanzwe n'abo bakozi b'Imana, akaba yarabashimiye acasaba izo ndongozi kuzirikana ko uburongozi bwiza burimwo inyungu ku barongozi hamwe n'abarongowe. Birimwo inyungu nyinshi cyane, ego hariho ikiguzi, ariko inyungu zirengeye ikiguzi umuntu ariha. Inyungu ziza guhanagura uburuhe, umubabaro cyanke ico kiguzi utanga. Inyungu ziraza zikabirengera zikabifuta vyose ukumvura nezerewe. Twisengere kugira ngo Imana idushoboze kuba abarongozi beza, inaduhe abarongozi beza. Ku munsi haraba ubuzi bushasha, haraba ubuzi buhasanzwe, ariko bwose bukeneye uburongozi. Nahaba amashira hamwe, amashengero, hose hakenewe uburongozi. Turakeneye kuba abarongozi beza kugira ngo igihugu kimererwe neza, kugira ngo igihugu gitere imbere. Rero twisengere kugira ngo Imana idufashe. Umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye ko urunganwe rwose uko rugenda rubisikanya ko kwigishwa rukiri ruto kubaha Imana. Akaba rero yasavye indongozi n'abarundi bose kwama bigisha abana babo bakiri bato kwama bubaha Imana. Ibi bikorwa turiko turakora byo kwegera Imana, byo guhimbaza Imana, dutazira Imana, tuba hamwe twigishanya, biriko biratwegereza Imana, kandi n'ibikorwa biriko biramanura ubwiza bw'Imana mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. None ibi turiko turakora uyu munsi, ejo tudahari bizoba bimeze gute? Ukubaha Imana tukuri guhari uyu munsi, mu myaka iza kuzoba guhari. Turiko turigishwa kuba mu burongozi bwiza, kandi ukuguhimbaza Imana, ugukurondera gutazira Imana, ugukuba hamwe turi imbere y'Imana, nivyo biramanura ubwiza bw'Imana bukabana natwe. Ariko birasaba yuko tuvuye ngaha tubandanya kuba muri ubwo bwiza bw'Imana. Si ivyo gusa, usurunganwe rwacu gusa, ariko twirasire nimba ejo tudahari abana turiko turavyara, ubwo bwiza bw'Imana buzojana nabo. Mbega kubaha Imana kuzoguma mu bana bacu. Nico gituma ibi turimwo bidakwiye guherera ngaha gusa, ariko abana bacu nabo tubigishe kubaha Imana. Kubaha Imana kuko tuzoba turabagorwa gusumba abandi bose nitwarengana, abana bacu bagasigara bagowe. Kuko ahatari Imana, ahatari ukubaha Imana, urumva haba hari ivyaha. Nitwarengana abana bacu bagasigara mu vyaha, igihugu kiba mu magorwa. Kuko igihe cyose n'Abisirayeli tubaha Imana bagira ivyago, inzara, ibigwara, intambara, gutegwa n'abansi. Ariko turumvise hari ubwiza bw'Imana,
nta mwansi nta bwoba. Umwansi wacu aba umwansi w'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana iba mu ruhande rwacu ikatugwanira. Imana iri kumwe natwe, haba umugisha mu gihugu, haba amahoro mu gihugu, haba iterambere mu gihugu. Haleluya. Birasaba rero uku kubaha Imana turimwo uyu munsi, ibi turiko turarondera uyu munsi, umuntu wese muri twebwe yumve mu mutima we ko ariko yubaha Imana, ko ariko atinya Imana. Ariko dutegure n'urunganwe rukurikira, baze babandanye kubaha Imana, baze babandanye gutinya Imana. Nukuvuga ngo tuvuye aha, indero nziza, kubaha Imana, gutinya Imana, gushima Imana, gutazira Imana, gushira Imana imbere muri vyose, tubitoze n'abana bacu, kugira ngo ejo erega uburongozi turimwe uyu munsi buzohera. Hariho abari inyuma yacu bategerezwa kudusubirira. None bazoza kudusubirira bameze gute? Barimwo kubaha Imana, barimwo gutinya Imana, barimwo kurondera ubwiza bw'Imana. Na cyane cyane twubaha Imana, ariko kandi tubitoze n'abana bacu. Nta kabuza bizogenda neza, tubandanye kuba mu bwiza bw'Imana, tubandanye kuba hafi y'Imana, igihugu kibe mu iterambere, igihugu kibe mu mpore. Haleluya. Yasavye rero Imana ko mu mwaka w'2020 yoha igihugu c'u Burundi indongozi ziri mu bwiza bw'Imana, kugira ngo izogumane nabo, izobashoboze kurongora igihugu. Mu barongozi twiteze muri 2020 tuze dusaba abarongozi baba mu bwiza bw'Imana, barondera kuba mu bwiza bw'Imana, kugira ngo Imana igumane nabo, barongore bubasha Imana. Kandi n'ivy'ukuri umurongozi wese ategereza kugira uri hejuru yiwe. Umurongozi yibaza ngo ari hejuru y'abandi, atagira umurongora, biba bimugoye. Turondera abarongozi, tuze dusaba abarongozi bazorongorera mu Mana, barondera ubwiza bw'Imana, kugira ngo Imana igumane nabo, ibashoboze, hanyuma bace barongora igihugu neza, bubaha Imana, Imana nayo iri kumwe nabo, ibizobandanya kugenda neza, badatinya. Tabwo buri kumwe n'Imana ngo nta bwoba, nta gutinya, kuko ngo umwansi wawe aba umwansi w'Imana. Mu gitondo cyo ku munsi ugira kane w'ayo masengesho, hakaba hari kuwa gatandatu igenekerezo rya 29 Kigarama, mu nyigisho zahawe ugwaruka, umukozi w'Imana Emile Ndikumana yatanze izo nyigisho, akaba yahamagariye ubwo gwaruka gutegura neza kazoza kabo mu kumviriza ababakurira. Afatiye ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Itanguriro ikigabane ca 55 umurongo wa 27, akaba yaberetse ko Yakobo yizewe akagirwa samuragwa kubera yari umwana w'akarorero mu kwitwara neza. Yabasavye rero kumvira impanuro z'abavyeyi n'ababarongoye mu vy'impwemu canke mu vy'intwaro, hamwe rero no kubaha ababakurira, kugira ngo nabo bazovemwo abavyeyi beza. Yabasavye kandi kudahindurwa n'ibihe, ariko nyabuna bakaba aribo bahindura ibihe, inguvu zabo bakirinda kuzijana mu bibicira ubuzima. Afatiye ku vyanditswe muri Luka igice ca mbere umurongo wa 80, yarababwiye ibintu gwaruka go kwisunga kugira ngo rushike ku ntumbero nziza, harimo kwirinda ivyoza bibatesha intumbero, kwirinda abahanuzi babi, kwama bisunga akarorero k'abantu bashoboye gushika ku ndoto nziza n'ibindi. Nibaguhitana mu bitagira ikimazi, ubabwira uti naremewe gutanga umwimbu kw'isi no ku Mana, hanyuma nkazigira mu ijuru ndi w'igiciro. Ntiwemere gusamazwa n'ibitagira akamaro vy'imiyaga ihuhuta. Ubuhara rwawe ni ntangere kuko kazoza ku Burundi, kuri kazoza k'ishengero, no kuri kazoza ku muryango wawe. Yababwiye kandi ko abantu bose bashaka gushika ku ciza canke ku kibi bama baca kugwaruka gogo rufise inguvu. Aca rero abasaba kutemera uwo wese yoba afise umugambi mubi, ariko nyabuna bagakurikira ufise imigambi y'akamaro. Mu nyigisho ku ndongozi zatanzwe kuri uwo munsi nyene, umuvugabutumwa Mathias Lawrence yamuka mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yigishije afatiye ku ijambo ry'Imana riri muri Luka igice ca 14 kuva ku murongo wa 28 gushika ku murongo wa 30, hamwe rero no mu Baroma igice ca 13,
aho yashishikaye inyigisho yari yatanguye ku munsi wa gatanu, inyigisho zijanye n'ikiguzi c'uburongozi. Akaba rero yarerekanye uko umurongozi abwirizwa kuba, aho yavuze ko umurongozi w'ukuri ategerezwa kubera akarorero keza abajejwe kurongora, agategerezwa kuba afise umutima utahura gusumba abandi, kubona aho abandi badashobora kubona, no kwiyumvira gusumba uko abandi biyumvira. Ati uburongozi bwiza butegerezwa kumvigwa no kugamburukirwa, na cane cane ko uburongozi bwose buva ku Mana, ariko rero ngo Imana ije hari uburongozi bwiza. Akaba rero yavuze ko uwo wese yumvira kugambararira uburongozi aba ariko arikwegera imibabaro n'imivumo. To resist leadership is to welcome pain. Kugabagabira uburongozi ni ukwikwegera imiruho n'imibabaro. Romans 13 verse 2. Abaroma igice cya 13 ku murongo wa 2. For whosoever therefore resists the power, resists the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Nico gituma ugabagabiye uganza abagabagabiye icagezwe n'Imana, kandi abakibagabagabiye bazoba bihamagariye gutsindwa n'urubanza. Anybody rises up against the leadership, uhagurutse akagabagabira uburongozi, you're welcoming pain. Uba wikwegeye imiruho. For the Bible says, kuko Bibiliya ivuga, to rise against the leadership, kugwanya uburongozi, is to rise against God, nukugwanya Imana. And you're welcoming damnation to yourself. Ukaba wihamagariye gucibwa kurubanza. Uwo mukozi w'Imana akaba kandi yavuze ko uburongozi buriho kugira ngo usangangure ikibi, ataho uburongozi bwiza buri, ikibi kirahagarikwa, nk'uko byibonekeje mu gihe ca Dawidi na Goliyati. The Goliath does not matter. Goliyati ntagutera ingorane nimwe. If David is in the town, nimba Dawidi ari hari. Goliath does not matter. Goliyati nateye ubwoba. Because the solution to the problem has just arrived. Kuko inyishu y'ingorane umutuba wabonetse. Hallelujah. You are a David to your generation. Wewe uri Dawidi kurunganwe gwawe. I said your leadership is a David to your generation. Ndakubwiye ngo uburongozi bwawe ni Dawidi mu burunganwe gwawe. There are Goliaths in your region. Hariho ba Goliyati mu karere urimwo. There are problems in your region. Hariho ingorane mu karere uherereyemo. What is the Goliath waiting on? Mbega ba Goliyati barindiriye. For the leadership of a David to rise up. Kugira ngo uburongozi bwa Dawidi buhaguruke. Uyo mukozi w'Imana akaba kandi yavuze ko uburongozi bubwirizwa gushiraho urutonde bugasangangura ikibi, yamara rero bugategerezwa kwiyubara bukama burangwa n'ivyiza. Mu gihe rero hariko haraba izo nyigisho, haribonekeje ibitangaza bitatu bidasanzwe mu kirere. Ibimenyetso byari bigizwe n'ingori zikikije izuba n'ukwezi, n'ikindi kimenyetso cyari gishushanije n'umunywa amazi, kandi atabicu vy'imvura byari bihari. Ivyo bimenyetso rero ngo bikaba byarerekanye ko ayo masengesho yabaye adasanzwe, Imana ikaba yari ikikuje ico kibanza nk'uko Sebarundi yabimenyesheje. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza rero nawe mu nyigisho ziwe ku ndongozi akaba yishimikije amajambo y'Imana ari muri Zakariya igice c'8 kuva ku murongo wa 18 gushika ku 23, hamwe rero no muri Mika igice c'7 kuva ku murongo wa 14 gushika ku 17. Akaba rero yamenyesheje ko amasengesho y'ukwisonzesha abarundi bagize muri uyu mwaka twaraye dusozereye bidashobora kwijana. Akaba yasavye indongozi n'abarundi bose gushishikara gusenga no kwisonzesha, kuko ngo bifise inyungu ku bantu hamwe n'igihugu muri rusangi. Hari ubushobozi mu gusenga. Mugabo rero gusenga gufatanije no kwisonzesha n'ibindi bintu. Jewe ndashaka kubabwira neza yuko rero amasengesho yakozwe mu kino gice cyacu Burundi uno mwaka yakozwe n'abarundi. Ndashaka kubabwira yuko imyaka yose tubayeho uko twegereye Imana uko twasenze mu kwisonzesha n'umwaka wa mbere. Nico tumwe ndababwira neza yuko kubwo amasengesho twasenze ntibishobora kwijana na gato. Bishobora kwijana. Ibi neza ushobora kwijana. Kumbore mwosanga no mwisengero mwasengeramwo
hari ikintu mwakoze gusumba ibyo mwakoze indi myaka yose. Nabwo bwa mbere kandi habe igikorwa ca mbere kidasanzwe. Abarundi baraye ku kibanza cyo guhabuza intaye kwikukira bari masengesho bakesha. Nubwa mbere byabaye. Iyo myaka yose ari yaciye. Mu gisagara cya Bujumbura. Nubwo bwa mbere byabaye. Ibimenyetso twarabibonye bitari bwaboneke kandi twabibonye bitari bwaboneke. Aya masengesho rero twakoze no mwaka. No kuri nashobora kwijana. Bene wacu abari mashengero madini atandukanye waraza amasengesho mwakoze mu mashimo atandukanye bishashe mwatangwe gusenga bitahora biba byatangwe no mwaka ntibishobora kwijana imbere y'Imana kandi bigatanguranwa nuko no mateka mu mateka y'u Burundi iteko risumba yandi mateko yose Imana yahawe kibanza ca mbere ntibishobora kwijana ntibishobora kwijana atangingo nta ntsinzi. Ijambo ryavuze ngo amasengesho kwisonzera kwanyu ko mu kwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu ukwindwi n'ukwicumi naco bitwaye amezi ariyo yose twe turamezi ari yose muno mwaka yandabwira inyungu z'amasengesho twakoze mu mwaka ko niyo ya mbere. Inyungu ya mbere yanezereje umutima w'Imana. Nta masengesho kwisonzesha atanezera umutima w'Imana kuko wawerekanye akandi kigoro wokora gasumbako. Amasengesho mwe nayo rero ubugira kabiri ahagurutsa Imana warondeye umwanya muremure numara kukigoro gukora ibihambaye. Nico gituma bikorwa bihambaye bigiye gukoreka neza cyane kandi mwamaze kuvyumva. Arabavuye muri Amerika Imana batumyishije yatumye ubwo butumwa. Arabavuye muri Israel Imana yatumye ubwo butumwa. Kandi ibi ni bihugu bikomeye cyane Imana ikoreramwo. Uwo vyemera canke woreka ni bikuku Imana yakoreyemo kandi ikoreramo cyane mu mateka yavyo. None kubera ihaje abaturutse mu gihugu ca Amerika no mu gihugu ca Israel no musa singabo abanyamerika baje barabivuze muri Israel baje barabivuga uwo bafata n'iyindi ngingo mu gihugu ca Israel yavuze ntari ngahe cyo mugabo utumwa bwaranshikiriye ijya ngingo iva ko ari ingingo yoroshe. Ndakubaza ari wewe uri umurundi ngaha ijya ngingo iroroshe yesi ingingo y'Imana hamwe bati jewe naho navukiye sinshobora kwemera yuko ndasozera ubuzima buyo ngingo woyifata wewe no munsi atari Imana guhagurukisha iyo ngingo woyifata subukene sinzara sa eka kubwo ingingo ivuye mu ijuru. None kubera Imana atanguriye kuri uwo muntu aturuka muri ico gihugu ntatangure ku wundi aturuka mu kindi gihugu. Ico niho gihambaye c'Imana. Hari gice umubabaro umwaka umwe 2 3 10 20 40 50 100 amajana 2 kandi Imana ikawubona kandi tudasiba gusenga no kwisonzesha. Egero ko abisere babikora mu gice cy'abanyegiputa barasenga bakarira imyaka amajana 30 irahera barira ariko abo musi umwe amarira yabo yahindura amariba y'umunezero. Abaro bitwa baja Imana bahindura amateka baca bitwa ingabo z'Imana. Akagoroba kamwe mu myaka amajana 430 Imana yakoze bijya nto yagiye. Icatumye Imana ikora bijya kuruka yarurutse ngo numvise amaborogo yanyu numva n'iminoyo yanyu noruruka. Iminoyo twagize mu mwaka ndishobora kuza Imana kururuka gukora. Ndavyumva neza, ndavyumva kabisa. Sebarundi rero akaba yavuze ko gusenga bitegerezwa kujana n'ukwisonzesha kuko ngo abafise akarimi kabi ku Burundi no ku Barundi bazohozwa nayo masengesho no kwisonzesha kuko ngo bishika ku mutima w'Imana. Hari ikintu gishasha ndabisubiyemo
sinzi ico arico Imana igiye gukora. Ikimenyetso ca mbere twarakibonye ejo nuko kwezi twabibonye nuko zuba turabibona n'imbere yacu turavyibonera. Nta kintu kimwe kiba musi y'ijuru Imana itibe akabanga abasavyi bayo. Ntukangwe mubabaro nguzwe n'Imana uhinduka umunezero uvuye ku Mana. Yego hari igihe c'umubabaro n'umuniho akaba n'igihe rero c'umunezero uvuye ku Mana. Haro impwemu y'umunezero Imana igiye gusuka mu mitima y'abarundi mu buryo budasanzwe. Yo hari abantu bapinzere umunsi umwe wo kwisonzesha baragowe. Emwe nashaka kubatangariza ivy'Imana n'ivy'Imana. Ivy'Imana n'ivy'Imana. Hari umunsi twafashe turashinga nibuye hari umwaka wese mu kwezi k'umunani turashinga bati iriye n'icagirije tuzokwama tukugendanira abarundi twese nafite ibigambwe birimo kuko mukuru w'igihugu y'ibigambwe je ku ruhande turafashe ingingo tuzokwama tukugendanira ati kandi umunsi munaka tuzokwama turi imbere yawe. Muntu ugomba gutera ku bintu ya ngingo turakugabishije umwaka uza kubera kano kanya umve neza yuko Imana idakinishwa. Twabivuze nk'abarongozi Imana ikinishwa. Hari uruhande ujya munsi uriyongere ni 3 na 10 ntaco bitwaye kuko bivi wawe kandi Imana igiye gusuka impwemu yo gusenga no kwisonzesha mu barundi. Si ubikora ni Imana ibikora. Mwe mu mutahe tumaze ku mutahe w'Imana. Bijya utariye bijya utinejerejemwo hari umunezero w'Imana yakubikiye. Hari n'ingaburo nziza yakubikiye ukagira umunsi mukuru mwiza isome indi minsi mikuru yose. Aje minsi mikuru ningana abarundi turi miliyoni 11 icuma nk'abarundi akaba abasenzi bisonzesha hajya ubure bwoteramirwa ku munsi iyi ni intango umwaka n'umwaka w'intango mugiye kubona intango y'ino mwaka inyuma no masengesho mwibonere icarico ugusenga kuvuga kwisonzesha iyindi nyungu kugwiza urukundo n'amahoro. Senga mwisonzesha Indongozi cyane ivyo biraba twebwe ubwambere senga twisonzesha urongozi gusuva ku Mana hatubwe Indongozi twahisemo kw'Imana ifise ibanda cambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hari igihe Burundi bwatwariwe mu bapfumu imyaka n'imyaka n'abarozi baje guhiganwa bafise abapfumu 50 cyangwa 40 bahamiriza inyuma yabo kibaza ngo ari muri bitingi kumba abapfumu. Ivyo byarabaye ivyo kubisangangura saguta umwana bisa gusenga no kwisonzesha kurandura amacakubiri yabibwe imyaka 100 iri kwire umuntu yabivye akayakamisha akayacuruza akayavomamwo akamutungisha kugira ngo yarandure n'urugamba rukomeye cyane bisa amasengesho yo kwisonzesha tugize runani go gusenga no kwisonzesha turi kumwe n'Imana barundi twese ugwanko goca ndababaza goca ugwanko twobura amahoro gute twebwe turi kumwe n'Imana nyine amahoro umwamenye n'inganje umwamenye n'ingabo twobura amahoro gute tugize go runani go gusenga nyagusenga no kwisonzesha nyakwisonzesha umwe wese hari ukumva yuko Imana iba muri twebwe full time umwanya wose buri segonda twobura amahoro gute twobura urukundo gute gwagwanko babi gocaye ko tangora nimwe inanira imbere y'Imana nitwayizera tukayisenga tugira kigoro wajya amasengesho kwisonzesha hari inyungu yindi iye gutuma Imana yambika igitsibo c'ubwiza y'ucacu c'u Burundi. Yego igitsibo c'ubwiza nawe uzokibona
ushaka kuzana amadrone ico igitsibo cy'ubwiza bw'Imana ntuzokibona. Ukoreshe ubuhinga bwawe bwose wokoresha, isi yose bimenye ubuhinga bwose wokoresha igitsibo cy'ubwiza bw'Imana. Imana yambitse Burundi nta numwe azokibona, nta numwe azogiteramira atari Imana yonyene. Umaze kwambara ico gitsibo n'ibindi bice bikurikira, ikidodo kivyemeze n'ijuru vyemeze byavyemeje. Bijya bimenyetso kuzuba n'ukwezi bijya n'ibidodo vy'Imana, ati turavyemeye. No gutahora bizindi misi mateka mashasha y'abantu y'umuntu yambaye igitsibo gishasha cy'ubwiza bw'Imana, abatanguye amateka mashasha. Niyo mateka twababwiye mashasha mujye kuyabona. Mu gitondo cyo ku munsi ugira gatanu w'ayo masengesho hakaba hari ku munsi w'Imana igerekerezo rya 30 Kigarama, naho nyene indongozi zararonkeje inyigisho. Umukozi w'Imana Emerinda boroheye mu nyigisho yahaye indongozi zitandukanye z'igihugu. Inyigisho zari zifise iri jambo ry'umutwe rivuga ngo ubushobozi buri mu guhinduka kw'ivyiyumviro. Akaba rero yavuze ko Imana ishaka ko abarundi bahindura ivyiyumviro byose bikaba bishasha kandi vy'Imana. Ati murongozi afise ivyiyumviro vy'Imana nta kintu na kimwe coza kimutera. Akaba kandi yavuze ko ico bamwe n'abandi bahora indongozi z'u Burundi atari politike canke ibindi bivugwa. Ati nuko indongozi z'u Burundi zifise ivyiyumviro vy'Imana ku buryo zemera zigashira Imana mu itegeko risumba yandi yose ari ryo bwirizwa shingiro. Akaba rero yavuze ko uyu mwaka wa 2019 Imana igiye gutahuza abanyamahanga ibaha ivyiyumviro bishasha babona ukuri ku gihugu cacu c'u Burundi. Umutambukanyi wa Sebarundi akaba n'umukozi w'Imana Denise Nkurunziza nawe mu nyigisho ziwe yatanze kuri uyo munsi yishimikije ivyanditswe mu vyagezwe no muri Ezira. Yasavye indongozi ku uyu mwaka mushasha wa 2019 wo umwaka wo gusangangura ibicaniro vya Satani bakubaka ibicaniro vy'Imana mu mitima, mu mazu, mu biro n'ahandi. Ati nibabikora Imana izoheza irinde Burundi n'abarundi nkuko yamyiburinda neshaye cyane mu mwaka wa 2015. Hariho ibicaniro biri mu gihugu. Ivyo rero uyu mwaka twinjiyemwo ni umwaka wo kubisangangura. Tuba kure, tuba hafi, mugabo tuze duhere i Yerusalemu. Mu yandi majambo tuze duhere muri ya mazu y'abadawe n'abamawe. Abariho tuzohera. Kandi no mu mazu yacu turabe bitameze neza birimwo tubisangangure, hanyuma twubake igicaniro c'amasengesho mu mazu yacu, tugira ivyumba duhebeye Imana. Erega Imana uyishize imbere nukuri nayira kugirira neza. Umutambukanyi wa Sebarundi nyine icubahiro Denise Nkurunziza akaba yarangije avuga ko Imana yiteguye kugirira neza u Burundi muri uyu mwaka wa 2019. Atariko natwe dutegerezwa gusangangura ibicaniro vya Satani. Ku ruhande rw'ugwarukanaho inyigisho zo kuri uyo munsi zikaba zaremeshejwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Muri izo nyigisho rero akaba yasavye ugwaruka rw'u Burundi kuba abanyabwenge mu kugendereza ibihe vy'Imana n'icokogwa icarico. Akaba yabwiye ugwaruka rwaraho ko kwisinzima atahandi umukuru w'igihugu ashobora gufata umwanya ngo aganirize ugwaruka kubijanye n'ijambo ry'Imana n'ivy'igihugu atari mu Burundi. Ati ugwaruka rw'u Burundi rufise amahigwe menshi muri kazoza, amahigwe yo gukora incuro indwi ivyo abahari muri kino gihe bakora. Je maze imyaka 55 mbe ntabwo moto 5 sinigeze mbona umukuru mutumba, chef de zone, mustanteri, uramatari, umukuru w'amankenguza amateka
umushikiranganji umushinga amateka ikibazo cyo cy'umukuru w'igihugu yatugiye imbere nimuze tuganire ibijanye n'icimari dushaka ko mu gihugu yaremye imyaka 55 yaraheze ariko mbwo n'umunsi mukuru w'igihugu ari imbere yanyu sinigeze ndabibamo ariko mbwo n'umunsi mwarutse uno munsi mubirimwo bisaba yuko muba abanyabwenge mu kugendereza ibihe kumenya ibihe by'Imana ni ikintu kidasanzwe ibi turimo ngaho mubona ibi turimo ibi uko mumbona imbere yanyu namwe ndabona imbere yanyu tuganirije n'iby'Imana n'iby'igihugu ic'Imana dushaka ko kino gihugu cayo ndashaka kubabwira ku isi nzima n'ahandi hantu kubiraba atari mu Burundi gusa mubiye mu mubizi kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo nta kimwe kiba munsi y'ijuru Imana itazi ijambo ry'Imana tubwira ngo ic'Imana ishaka nico ikora kubera icyo myaka yose haciye tutabona umunsi mukuru w'igihugu cyanyu umushinga amateka tukaje imbere tumaze kuganira iki gihugu cy'Imana n'igihugu mwebwe mu birimo rero nimwifate minenegwe mumenye yuko turi mu bihe by'Imana bidasanzwe ku Burundi no ku isi nzima turi kumwe n'abashi iyo mubona umukuru w'igihugu mukabona abarongozi bose bashaka kurikira gushika kuri ba mustanteri no mu gisoda ni mu polisi n'imigendereza mu butungane inzego zose tuza tukamara indwi yose turi imbere y'Imana isi nzima ahandi hantu biriko biraba kandi icyo gikorwa ntigishobora kugenda ubusa imbere y'Imana ibihagazemwo n'imburabwenge uri kurasuzugura Imana kuko iturimwo niho c'Imana kandi n'ahandi ko kira ku isi atari mu Burundi gusa were umuhigwe kuko abandi baravyifuza kubibamwo ntibabironke ukwiye kuba muri no munsi umunyabwenge ukamenya kugendereza ibihe n'ibyo bateza gukora ibyarivyo iyo ni ingabire idasanzwe ibi turimwo birabaraba ibi turimo twebwe turakora mwebwe Imana izobakoresha icoronde gusuvya no kurusha icorondwe niyo zokoreshwa icorondwe aha mu Burundi muri Afrika no kwisi nzima gusumba twebwe iyi mbuto yatanguje mu Burundi nimuze murekure iciza Imana yabaha afatiye ku ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli igice cya mbere umurongo w'8 gushika ku murongo w'9 hamwe rero no ku murongo wa 17 gushika ku 21 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akabasavye ugwaruka kugira imigabo ihuye n'ishaka ry'Imana yabasavye kandi kwirinda ivyo byose byo bahumanya bakaba abanyabwenge kuko ngo niho bazogira igikundiro imbere y'Imana yabasavye rero kugwanya imigabo mibi kuko ngo ituruka kuri Satani kandi ko impera y'imigabo mibi ari mivumo akaba rero yahamagariye ugwaruka gushikama bagashira amanga kuko Imana iri kumwe nabo ati igihe barimo ni igihe gikomeye cyane aca basaba rero gutegura neza kazoza kabo ati ivyo bazoba n'ivy'igihugu kizoba biri mu biganza vyabo iki ni igihe gikomeye cyane ivyo muzoba ejo ivyo muzokorera igihugu uko igihugu cy'Uburundi kizoba biri mu biganza vyanyu kwera kano kanya nyene kandi mu byakire aha itake 30 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2018 no mwaka wa kabiri murabibwiwe murabyumvise murabitahuye murabimenye Burundi Imana ufite amasezerano akomeye cyane twebwe nk'abakuru banyu dufite amateka Imana yadukoresheje
kandi bari kudukoresha muyabonesha amaso yanyu kugira ngo mutahure mumenye mwerekwe twebwe turi muno munsi ku bantu Imana yereka mwatse ko mushitse mu 2030 2040 kwa tujye turi muno munsi twabimenye imyaka 10 imbere ko tubibamo n'abanyabwenge abantu babona ibihe bagatahura ubu Burundi bwacu bufise intango y'amateka mashasha mugwe amateka mashasha mwebwe muri ngaha Imana igiye kubakoresha ibintu bikomeye cyane. Imana yarasezeranye neza ko Burundi izobukoresha ibihambaye mwikanguro n'agakiza aha mu Burundi muri Afrika no kwisi nzima. Kumbura twebwe nituzobishikamo ariko n'umugabane wanyu iyo munose umugabane rero mucakira kirikare kandi muze murekure kiganda c'Imana neza kibane namwe ubuza bw'Imana mugendane namwe buzobe akamaro ku gihugu Afrika n'isi nzima. Imana bahezagire cyane. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yarangije izo nyigisho asengera urwaruka rwari rwitavye izo nyigisho eka mbere n'urwaruka rw'u Burundi rwose arusabira ku Mana kuzoba bahizi. No tugere no munsi dufise intahe idasanzwe yo guhamagara urwaruka rwose n'abarundi bose kugendera mu murage mwiza n'amasezerano meza waduhaye gucaca Burundi. Mu gitondo cyo ku munsi ugira gatandatu wayo masengesho naho hakaba hari ku munsi wa mbere igenekerezo rya 31 Kigarama ukaba wari nawo munsi wa nyuma wayo masengesho. Inyigisho kugwaruka zaremeshejwe n'umukozi w'Imana Rufina Ngendakumana umurundikazi yamuka mu gihugu ca Cameroon. Akaba rero yabwiye ugwaruka ko gwatoranijwe n'Imana kuba igikoresho c'icubahiro yisunze ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'127 kuva ku murongo wa 3 gushika ku wa 5. Akaba yavuze ko urwaruka rw'u Burundi arakaganuke Imana yahaye igihugu, aca basaba rero gukora ibikorwa bihimbara Imana n'igihugu. Akaba yabasabye ko ingabire Imana yabahaye bozikoresha mu guteza imbere igihugu mbere bagakangura n'amahanga. Atugwaruka niko nkinzo y'igihugu ari naco gituma ruhamagariwe gutandukanya ikibi n'iciza. Mu kunganira uwo mukozi w'Imana umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Denise Nkurunziza akaba nawe yashimikiye ku kugwanya ubunebwe kuko ari ryo soko ryo gukora amabi adahimbara Imana. Akaba yahanuye urwaruka gukunda ibikorwa vyiza kuko ari byo bizobateza imbere bongere birinde ubuhumbu. Nakubwire ngo ibi rero Satani arabizi kukurusha. Satani arabizi kukurusha yuko uri igikoresho c'icubahiro. Satani arabizi kukurusha yuko uri w'ikimazi mu gihugu. Satani arabizi kukurusha kuri umunyenkomezi ushobora kugira ico ukoze mu gihugu igihugu kigatera imbere. Ico nawe uyu munsi ugataha uzi ngo Satani rero kwabizi ko ndi w'ikimazi azogerageza ibishoboka kugira mbuze kuba w'ikimazi kuba igikoresho c'icubahiro mu gihugu. Ibi Satani arabizi cyane. Ko abizi rero nawe utegerezwa kuba magabo. Satani akurondera ku murango no mwijoro. Hari ijambo riri mu Migani 6 umurongo wa 24 niho havuga ngo Satani arondera nihavuga Satani havuga ngo umusambanyikazi umusambanyi arondera ubugingo bw'igiciro. Jewe nkunda guca mvuga Satani arondera ubugingo bw'igiciro. Satani umuntu atagira ikimazi ntaca mushakako. Satani umuntu abona ataca ari karamutwara ntaca mushakako. Mu yandi majambo ko muri bikoresho by'icubahiro kandi biyatwigishije nivyo muri bikoresho by'icubahiro. Rero Satani abarondera hasi hejuru ku murango no mwijoro.
abarondera akanya kose, ntakubita urugohe, akora amasaha 28 kuri 28 arondera ubugingo bwawe, arondera kutoba igikoresho c'icubahiro, arondera kutoba uw'ikimazi mu gihugu. Ibi Satani arondera kubigutesha. Rero nagomba ndakubwire iri jambo rivuga ngo wewe ubwawe, wewe nyene wishoboze kwirinda ibigeragezo. Wewe nyene. Ubu sinshaka kuvuga Imana egira dushoboza, ubu nshaka kubwira wewe ubwawe. Inyigisho ku Ndongozi naho kuri uyo munsi wo gusozera ayo masengesho zikaba zaremeshejwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Sebarundi rero akaba yarangije asubira gushimira abo barongozi bitavye ku bwinshi izo nyigisho, baranakurikirana inyigisho zose zatanzwe. Yarashimiye kandi abose bitanze ku buryo butandukanye muri ico kiringo cose. Aha tukavuga nk'abatanze inyigisho, abavuga butumwa, abaje bava mu mihingo itandukanye y'isi baje gukurikirana izo nyigisho n'amasengesho, abasengeye ico gikorwa c'Imana n'abandi. Ati izo nyigisho zatumye Indongozi ziba incabwenge, acasubira kubasaba kwama basenga kandi bisonzesha. Yishimikije amajambo y'Imana ari mu Vyahishuwe Yohana igice ca 22 kuva ku murongo wa 6 gushika kwa 15. Akaba yarerekanye ko igikorwa cyose c'Imana kijana n'ingero y'Imana, kandi ko hariho ingero igihugu cacu c'u Burundi kigiye kuronka. Mu gusozera, umuvugabutumwa Matias aturuka mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yasengera izo ndongozi zitavye izo nyigisho, indongozi zose z'u Burundi eka mbere n'abarundi bose. I bless this president in the name of Jesus. Ndatuye umugisha kuri uwo mukuru w'igihugu mw'izina rya Yesu. Amavuta ariko arakorera muri we asendanishe mu burongozi bwose n'abamushigikiye. Akaba rero ari no ngaha turangirije ko kino kiganiro, tukaba dusubiriye kubipfuriza kuroranirwa muri uyu mwaka mushasha w'2019 dutanguye. Imana ibandanye ituzigamira igihugu cacu c'u Burundi n'abarundi. Naho ubutaha.